Nta kintu kirekire twayaze kuri ivyo kuko ikibazo cari ico nivyo mugabo ico twahurije ko coroshe kumva nibaza nuko ari ico kibazo c'amaradiyo uburenganzira bw'abantu bwo gushikiriza no kuronka amakuru ari n'ibindi bibazo twese tubona bihanze igihugu kandi bikomeye cyane ari ngombwa yuko abantu baganira kugira bironke inyishu kuko hatabaye kuganira ngo bironke inyishu bizovamwo ibintu bibi byinshi kuko twama turabibona imisi yose rero nta kuvuga ngo hari ikintu twashitse ko gitangaje cyangwa gihambaye cyo kugura amaradiyo oya icyo twumvikanye nuko ari ngombwa kuganira kugira ibyo amaradiyo bijanye n'uburenganzira bw'abantu gushikiriza no kuronka amakuru bironka inyishu cyo kimwe n'ibi bibazo bindi biri mu gihugu biciye mu kuganira n'abantu bose vyega leta muri rusange nitafata iyo ngendo yo kuganira na bose ku bibazo biri mu gihugu tugiye mu bihe bibi cyane turi mu bihe bibi cyane ejo bizoba bibi kurusha ivyo nivyo rero nashikirije mvuga yuko ari ngombwa byihutirwa kuganira vuba n'abantu bose bafise ibibazo kugira ntibituze gusanga twasubiye kuja mu ntambara yindi kuko tumaze kubibona byashitse mbere ugasanga iki kibazo cyo kumenyesha amakuru cyahabuye kija kuba gitoya uravye ibindi aho bimaze kugira twamaze kuja mu ntambara ico nashimikiye ko je kwara kuvuga tuti nyabuna nyarutsa mwegeranya abantu bose abarundi bose bafite ibibazo muri kino gihugu kugira muganire ataguca iruhande ibibazo biriho bironka inyishu harimo n'ico kibazo c'uburenganzira bwo gushikiriza no kuronka amakuru si cegera ca mbere cyo mukuru w'igihugu siwe yugaye amaradiyo si biro vyiwe vyugaye amaradiyo vyugawe n'abantu bari mu nzego z'umutekano mu gihe abantu bazoba batarabona yuko ari ngombwa ko bareka mu mategeko y'igihugu akurikizwe naco tuzoshikako naho je gutuma ikomo rero kucegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu cyangwa ku biro vyiwe kuko siwe yugaye amaradiyo sinaho yari mugabo arafise iyo responsabilité nawe ko biri mu byo ajejwe byo gukora ibishoboka byose kugira yugururwe kugira uburenganzira bw'abantu muri ivyo no mu bindi bushobore kubahirizwa dutegerezwa gukora twese bishoboka kugira iteka ry'umuntu wese muri kino gihugu byubahirizwe twebwe abanyesha makuru jewe ka muntu ka murundi n'abandi bose nitwakora twese ibitekerezo gukorwa bizogenda neza nitutabikora bizoguma bigenda byunyuka